Kw'igenekerezo ya 11 Rusama uno mwaka mu nama ya bose yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera, abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga uguteza imbere no gukingiranira imitahe hagati y'u Burundi na Guinée Equatoriale. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, commissaire de police Gervais Ndirakobuca niwe yari yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imvo n'imvano y'iyo nteguro y'ibwirizwa. Mu nsiguro yatanze, umushikiranganji Ndirakobuca yamenyesheje ko iyo nteguro y'ibwirizwa yatewe ko igikumu hagati y'u Burundi na Guinée Equatoriale mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire, gufashanya hamwe no gutsimbataza imibano mu bisata by'ubutunzi, imico kama, ubuhinga hamwe n'ubumenyi. Mu bibazo n'imyitwarariko yashikirijwe uwo mushikiranganji, abakenguzamateka bashatse kumenya cyane cyane ubwoko bw'ibidandaza biri muri Guinée Equatoriale abarundi boshiramwo imitahe. Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yaciye atanga umuco ku bibazo n'imyitwarariko y'abakenguzamateka. Abakenguzamateka bamaze kunyurwa n'inyishu z'umushikiranganji baciye bemeza bose iyo nteguro y'ibwirizwa.